Reka subire ndabahe ikaze mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murishiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahe ikaze rero mu makuru yacu yo kuyisaha. Ndabahe mwiriwe abandi ndabahe mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murishiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imonesha kuri mwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro utosanga ku zindi monesha kure amakuru aba yakorewe amatohoza. Reka rero ndabahe ikaze mu makuru yacu n'amakuru yo mu Kirundi mugiye gushikirizwa kuri iyi saha n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu nama yariko irabera i Rwanda muri Angola yariko irahuza abakuru b'ibihugu bitandukanye harimo u Rwanda, u Burundi, Angola, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na Tanzania n'ibindi bihugu bitandukanye biriko birarabira hamwe ukungene umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wosahirizwa ndetse n'imvano imvano y'itosekara ry'umutekano wo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingingo rero zirafashwe. Leta y'u Burundi ijyagirizwa gushora abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakaba ari nabo mvona imvano ngo yo kuba umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubandanya gutosekara. Umugwi wa M23 mu minsi heze wasohoye itangazo usaba ingabo z'u Burundi kuva ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikaba ari ingingo yafashwe n'urongoye ihuriro rya AFC ndetse n'igisirikare ca M23 Colonel Nanga, agabisha leta y'u Burundi gukura abasoda bayo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bagirizwa ko bo bariko baradurumbanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu ngingo zafatiwe muri ino nama basabye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yovana abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamubajije igituma abasirikare b'u Burundi babandanya gukora muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yasiguye Kongo bo bari batanzwe ku itegeko ry'uko umuryango wa Afrika y'ubuseruko wari wasabye ko abagize ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bose byakoreza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya na FARDC ndetse n'indi migwi itwaje urwanisho ifasha FARDC guhangana n'umugwi wa M23. Abajijwe kuba atarakuyeyo abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko abasirikare b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bose bamaze kuvanwayo, perezida w'u Burundi yigishiye ko ngo hoba yagize umutima w'utabara abandanya atabara Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida wa Angola Joao Lourenço akaba rero n'umuhuza w'ibiganiro hagati ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda yanzuye ko perezida wa Republika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo gukura abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bitaba ivyo agaca afatirwa ibihano n'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu bihano rero yaciye ahabwa harimo guzoca yirukanwa muri iri shirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse n'izindi, hari n'ibindi bihano bitandukanye yahawe harimo ndetse no guhagarikirwa inkunga zitandukanye yahabwaga n'amashirahamwe atandukanye harimo nayo n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe umutekano. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ibimubereye ko muri iyo nama yariko irabera ngaho nyene muri Angola n'ingingo zifashwe, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aciye asohorwa mu nama bivanye n'ivyo yakoze byo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingingo zimufatiwe zirateye ubwoba Abarundi. Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo nawe wari mw'iyo nama yasiguye ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yoba yaramuteye iteka mu kumuronsa abasirikare bo guhangana n'umugwi witwaje urwanisho M23, gusa asigura ko ngo igihe coba kigeze kugira perezida w'u Burundi avane abasirikare biwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kandi yasozereye avuga ko Republika ya Kongo nayo ngo yishoboye mu guhangana n'umugwi witwaje urwanisho M23.
Reka rero tubandandirize amakuru yacu muri Repubulika y'u Burundi na cane turabire kubijanye n'igitoro uko vyoba bihagaze ngaha mu Burundi. Nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo kukomboza canke se yo kubogoza mu mabanga bamwe mu bari bajejwe ibijanye n'igitoro ngaha mu Burundi. Nubwo yabigize atyo ibibazo birabandanya kwiyongera ku bibazo bijanye n'igitoro ngaha mu Burundi kuko abanyagihugu na cane abafite ingendeshwa babandanya abidogera ikena ry'igitoro riko ribandanya ryibonekeza mu masitasiyo atandukanye ngaha mu Burundi. Bamwe mu basanzwe bunguruza abantu n'ibintu baridoga ko bamara iminsi batondeye igitoro ibituma ndetse ngo bagira ikibazo mu bikorwa vyabo vya misi yose. Bavuga ko muri kino gihe batabona uko bagiye kubaho, bagasaba leta gukora ibishoboka vyose kugira ico gitoro kiboneke. Amwe mu masitasiyo yatanga igitoro yo mu gisagara ca Bujumbura uhasanga imirongo miremire y'imiduga itondeye ico gitoro, haba imiduga inywa igitoro co mu bwoko bwa essence canke mazutu, aho bapfa ngo kurindira batazi ko bari buze kukironka. Bakidoga ko rero ngo hari n'abamara ijoro ryose batondeye ico gitoro ariko bikabamera umbone. Aba banyagihugu rero babandanya bavuga ko ubu ngo bisigaye bibagora cane gutunga imiryango yabo kubera bakora nabi mu kazi kabo ka minsi yose, mbere ngo ko ndetse ko ngo binabateranya n'aba nyene imiduga yabo kubera badaheza ngo baronke amafaranga bategerezwa gutanga buri munsi azwi nka aversement mu ndimi z'amahanga. Bakagira rero amakenga ko ubuzima bwabo ngo bushobora kuzimangana umwanya n'umwanya. Bamwe mu bakozi baja ku buzi ngo haba mu bwa leta canke abikorera ivyabo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagenda n'amaguru, ibituma ndetse ngo badaheza ngo bashike ku gihe kuko ngo bashobora gushika ku buzi hagati y'amasaha 3 ndetse n'isaha 4 kandi ngo bagashika barushe cane. Abo bakozi bavuga ko bashika barushe cane uravye ingendo bagira, ngo mbere ngo bakagira n'amakenga ko ngo bashobora kwandura ingwara zitandukanye ibiheza bikazana umusaruro mubi mu kazi kabo ka misi yose. Umwe mu bakozi ba leta atashimye ko tuvuga amwidondoro wiwe yaganiriye n'amasoko yacu yavuze ko ava muhira n'amaguru akavuga nyene ko aturuka mu Carama muri izone Kinama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura akagenda hafi ibirometero 10. Aca rero ashika ku kazi arushe cane ngo ntashobora neza gukora akazi nk'uko bitegerezwa, ngo hanyuma kandi abamutwara ngo babona ko aba yacerewe cane naho ngo batahita bamuhana, ariko ngo arafite impungenge ko umusaruro atanga ushobora kuba muto, ngo nanone kandi mumva ngo akaba yibaza n'ukungene ngo igihugu kizohava gitera imbere. Ikindi kibabaza abo bunguruza ibintu n'abantu bakoresheje imiduga, bavuga ko ishirahamwe leta yashize ko rijejwe gutanga igitoro mu Burundi OPEBU uburyo ngo ryashizeho ryuko imiduga yoronka igitoro ibizwi nka application scan itorohereza nk'abatondeye ico gitoro kuko ngo bishika bagatonda, ariko ubwo buhinga ngo bukaba budakora, ngo bigatuma rero batakaza umwanya wabo wo gusubira muri iryo shirahamwe kugira ngo babahindurire ingene bonywesha. Aba rero barasaba leta umuvyeyi wabo, aba bakora aka kazi rero barasaba leta umuvyeyi wa bose ngo utunganye ico kibazo. Bose basaba kandi ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu, ubutare ndetse n'agataka ko ngo bwokora ibishoboka vyose ugatanga igitoro ku neza y'abanyagihugu.
abari mu mirongo bavuga ko abari bari kuri iyi mirongo bavuga ko ibintu byunyowe nuko abahora badandaza igitoro bagikuye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bahora bakirungika muri zone Gatumba intara ya Bujumbura aho ngo bahora bakidandaza mu mabido. Aha rero ngo wasanga bakidandaza hafi amafaranga 300,000 y'amafaranga y'amarundi ngo kandi abahora bakidandaza bahakura amafaranga ariko ubu ngo kubera intambara iri hagati y'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 yatumye ico gikorwa ngo gihagarara. Nyuma kandi yaho leta yashizeho amashirahamwe nka Prestige ndetse na Sopebu kugira asahirize mu kuzana igitoro mu Burundi, aho rero ishirahamwe Sopebu ryashizeho ubuhinga bwa none kugira ngo ingendeshwa zishobore gutanga igitoro atakwidoga ariko gushika maginga ya haguma hibonekeza imiduga itondeye igitoro habanje ngo kurabwa iparati ziziramukiwe kunywesha uwo munsi. Abanyagihugu rero bagasaba ko leta ngo yoraba igafata ingingo zibatezura ikibazo kijanye n'igitoro kibandanya kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Reka roshimire mwese barimo dukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomboresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro mutosanga ku zindi mbonesha kure. Reka ndabibutse mu vyonde sabone na partage kugira muze mubona amakuru n'ibiganiro byose tubashikiriza kuri nomboresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kure imwe urudende bashikiriza amakuru abariko ravugwa mu mihingo itandukanye. Reka rero babarire ko amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyasozerera tuza gusubira mu makuru araza akuba agezwe ko ijya nino, amakuru tuza kuba twaronkejwe n'amasoko yacu tuba twereje mu mihingo itandukanye. Reka rero ntere yambo mwe babanyi mu dukurikira mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi, nk'abari mu bisagara bitandukanye, amazone atandukanye, uducimbire dutandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi, mwese turabahaye yambo mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza, kandi n'abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Afrika y'Epfo ndetse n'ahandi ijya nino ku isi hatandukanye, mwese mubandanye mudukurikira turabateye ijambo, mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Turaje gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko ku isaha iza kuba ikurikiye.